twongeye kubaramutsa bakuze mwese ba Ikangure TV, bakuze mwese b'ikiganiro cy'ubuzima. Uno munsi mu kiganiro cy'ubuzima nkuko mwabonye kuri titre tugiye kwigira hamwe ku kiganiro abantu benshi cyane babaza igihe banyandikira ko bakeneye ko ubufasha na cyane ko ari ingwara ibangamiye abantu benshi cyane, abantu baba mu bihugu vya Afrika eka ndetse no mu bihugu vya za Buraya na Aziya n'ahandi. Nkuko nguma mbona ama commentaire menshi ama message menshi ku manimero ya telefone hirya no hino bansaba ko no bashikiriza ku mugaragaro ikintu gishobora kubafasha na cyane mu kuvura ikibazo cha Estomac. Nkuko mubibona arico kiganiro tugiye kwigira hamwe uno munsi rero eka mbanze nshimire abo bose badutera intege hirya no hino, abo bose dushikiriza ibiganiro bikabafasha bakibuka gushima. Mwese turabwira tuti mwaragize neza, abandi tuti murakoze. Hanyuma cyo tugira ko twibutsa n'aba bantu abari bashasha bacinjira no mu muryango wa Ikangure TV, umuryango umwe wese aronkeraho ubuzima na cyane ko agenda ahabona ibintu by'ibitangaza, aho babwirwa imiti bagasanga ni imiti idasanzwe kandi bashobora kwitunganiriza mu ngo zabo. Eka rero cyo twibutsa rero abo bashasha bareba hano kwiri jambo rya subscribe cyangwa s'abone, nabo bifadikanye n'abandi mu gufyonda akajambo gatukura ka subscribe cyangwa s'abone kugira ngo biyaboneshe kuri Ikangure TV. Eka rero tugende tubandanye tubereka mu majambo magufi cyane uburyo bashobora kwifasha na cyane mu kurandurana n'imizi ikibazo ca Estomac. Abaza kugira ibibazo namwe muraza guhamagara kwa ya nimero, na cyane atari gusaba ngo musubirirwemo ikibazo no musubirirwemo audio, ahubwo ari kubaza nka muba mwadidani umugabo mwumvise audio ukivuga canke ari kibazo kijanye n'abajya baba bifuza imiti iteguwe neza bafata ikibazo cha Estomac kigahera burundu kandi mu kanya gato cyane gose. Eka rero mwebwe mwese mufise kino kibazo cha Estomac, mwumvirize mu buryo bugufi uko ushobora kwitunganiriza umuti na cyane remède naturel ishobora kugufasha aho nyene muhira iwawe. Ubwa mbere Estomac, iyo bavuze Estomac ngoma ndabicishe mu ncamake. Iyo bavuze Estomac hariho abantu bumva ubabare bwo mu nda, abandi bakumva ubabare bwo mu gikaraza. Ico gihe rero iyo umuntu afite ikibazo ca Estomac birakunda kumudidanira, bamwe bakibwira ko bagwaye mu gakaraza, abandi ntibamenye ko ari Estomac bafise. Hariho rero Estomac ifatira musi donc aha mu nda nko tuyibona, n'indi Estomac bita acide gastrique ifatira aha hejuru mu mahaha, iba yaraduza mu mahaha ukumva ubabara mu gakaraza. Izo Estomac zose uko ari zibiri, umuti umuntu ashobora kwifashisha n'uyu ukurikira. Ugizwe n'ibintu ibi ngomba mvuge nyamukuru. Hariho irigi nkuko muribona, mukurikire neza kandi murabe. Irigi apana amagi ya zamutoyi, kuko aya namagi tuzagukoresha ari mabisi. Amagi y'inkoko donc zo mu vyaro canke mu mitumba eka ndazite nkuko apana izi nkoko za kijambere. Hanyuma ugaca dukoresha kandi ni tomate canke itomate, mwese ngira murazizi, hamwe n'ikintu bita avoka canke avocados, ndibaza ko mwese muyizi. Ico gihe rero ubikora gute? Ubwa mbere urafata itomate zibiri zigereranye zingana nk'izi mubona ngaha, ugakura ko kano gashato k'inyuma, ugacukuramo na burya bubuto baburi indani. Uhejeje uca uzisya izi tomate, ukazisya neza ufise aka blender, urashiramo kubyo nyene uyisya igacikwa ubuyi. Ivyo ubihejeje uca utora ivoka rihiye ukarisaturamo kabiri, ni kuvuga abari ivoka nyene ubona nyene ko apana burya ivoka buto ivoka ry'umusoso nyene rinini, ukarikatamo kabiri, ugaca ufata ujya musoso w'indani ukawukura uko ugaca nawo usya neza ukawufyonda neza ukaba nk'ubuyi,
ugaca uvanga na bwa buyi bw'itomati canke wa musururu wakora mu itomati, ukabivanga byose, ukabivanga hanyuma uhejeje kubivanga ubona nyene ko vyafashe indi sura nyene, vyabaye ikintu kimwe canke umusururu umwe. Ico gihe ucuzana rya rigi ry'inkoko y'ikirundi canke inkoko ya gakondo canke inkoko atari ya kijambere, donc izi nkoko zo mu bisagara. Ugaca ufata iryo rigi ukarimena, ukarikoroga neza, urikoroza ugaca usukamwo. Umaze gusukamwo ugaca ukoroga kandi ugakorogana bikanywana neza. Ico gihe uca utora ico bita ubuki naturel, ni kuvuga ubuki budatetse. Ugaca ukura, donc ugashiramwo ibiko bibiri vy'ubuki, ugakoroga neza. Ivyo bintu rero uba ugomba ukoze, si bimwe uvuga ngo unywa mu gitondo cyangwa ku mugoroba. Vyose ubifata ubwo nyene, mu gitondo urabifata, ivyo vyose wakoze bigahera. Ku mugoroba uca utegura ibindi bimeze uko nyene, n'irigira ishasha uko nyene. Hanyuma navyo ugaca ubifata uko nyene, kuko uhejeje kubikoroga neza vyahwanye, uca uvyihereza, uca ubinywa. Hanyuma ikibazo ca estomac biza kugufata nk'iyinga rimwe